indamutso z'umukozi w'Imana dukorana yaravuze ngo nzinda baramutse mwakira intasho zanyu. Iyo ntagaranga hano ari kugenda mvuga kuri umwe wese ndavyibutse, none ko ndavyibutse mpagaze ngaha nta ngorane, muzakire mwese mu izina rya Yesu. Ndashimiye Imana kandi ndashimiye n'abarongozi Imana yaciyemwo ngo dusangire ijambo ry'Imana biciye muri jewe. Yesu nashimwe. None rero aho Imana iri ntawirirwa arabaza ngo mbega Imana irahari. Niyo Imana imota akamoto kayo twamaze kukumva. Tumaze umwanya kandi tumaze iminsi twumva amajambo y'Imana atwibutsa uyu munsi mukuru wa Pentekote. None rero nanje reka ndababwire icyo Imana yashize mu mutima wanje. Dusome mu byakozwe n'intumwa igice ca 19, dusoma duhereye ku murongo wa mbere. Abigishwa ba Yohana Umubatizi, duhere ku murongo wa mbere. Maze Apolo akiri Korinto, Paulo aca mu bihugu byo haruguru ashika muri Efeso, asanga abigishwa bamwe. Arababaza ati mbega mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Baramwishura bati ntitwari bwana byumve yuko mpwemu yera yatanzwe. Arababaza ati none mwabatijwe umubatizo ki? Bati umubatizo wa Yohana. Paulo ati Yohana yabatirije umubatizo wo kwihana, abarira abantu ko bakwiye kwizera uzoza hanyuma yiwe ni Yesu. Ku murongo wa 6, Paulo amaze kubarambika ko ibiganza mpwemu yera baza ko bavuga izindi ndimi bavugishwa n'Imana. Abo bose bari abagabo nk'12. Imana ishimwe. Ibintu by'Imana biratomoye, birasobanutse. Ni Paulo yashitse muri Efeso kuvuga ubutumwa mu rugendo rugira kabiri rw'ivuga butumwa. Ahashitse ari muri mpwemu, bararirimba, arabumviriza. Barasenga, arabumviriza. Burya ibya mpwemu bimenywa n'abari muri mpwemu. Usangwa abanywara umogi bamenyana, abamaraya bakamenyana. Ibya mpwemu bimenywa n'abari muri mpwemu. Burya ibinywara umogi birafise amakode yabyo. Iyo bibonanye biravuga ngo bro, ngo mpananje bro, ngo naje ndi munywanyi w'ifege bro, ngo naje kwiganja simva ko bro, kuko barabizi nanyemwo. None rero iby'imwemu bibaza bimwemu, nibo babitahura, nibo babyumva. Paulo arabitegereza ati ndababaza, mwarahawe mpwemu yera igihe mwizera? Ibyo ni biki? Mpwemu yera yaratanzwe, ntitwari bwana byumve ibyo bintu. Ati none mwebwe mwabatijwe umubatizo muki? Ni pasitori yatubatije nk'uko abandi babatizwa. Si hamwe bavuga ngo ndakubatiriza mu izina rya Data twese n'iry'Umwana n'irya mpwemu yera, bagaca baryamika mu mazi. Ni umubatizo wa Yohana Umubatizi. Hari ibyo mutazi. Yohana abatiza umubatizo wo kwihana, mugabo akavuga ati nyuma
inyuma yanjye hari uwundi andusha ububasha, uwo azabatiza muri mpwemu yera no mu muriro. Arabibasigurira arabibigisha, barabyumva bati ibyo bintu twarabihombye. Baca barapfukama ngo bambika kw'ibiganza, basi buzuzwa mpwemu yera. Haleluya. Muri aya majambo numva ngomba kubigisha icigwa ca mpwemu yera. Ngomba ndabibutse ku cigwa ca mpwemu yera. Mwese ndabagiza abigishwa, mbaye profeseri muri aka kanya gatoya, ndabigishe ndabibutse twibukanye icigwa ca mpwemu yera. Umve, twebwe birazwi ko turi abapentekoti, abemera ivya mpwemu, abemera umunsi wa mpwemu yera. Imana dusenga iri mu butatu butagatifu: Imana Data, Imana Mwana, Imana mpwemu yera. Si imana zitatu, ni Imana imwe mu butatu. N'ivoka ni rimwe rigira ibice bitatu, igishishwa n'ivyo barya n'ikibuto. N'irigi rifise ibice bitatu, ibishishwa n'ikindi cera n'akandi k'imbere, mugabo n'irigi rimwe. Ndabivuze uko kuko ndavyumva. Mw'isi y'impwemu igizwe n'ibiringo ibi, kandi burya umuntu aca mu biringo bitatu. Hari ikiringo ca kahise, hari ikiringo ca kubu, hari n'ikiringo ca kazoza. Icya kahise uko cyakubereye kose, warashonje, waragwanitswe, waragize ingorane, kizima Imana yagufashije ukakirengana. Ikiringo gihambaye jewe ndutisha ibindi ni ikiringo c'umuntu abagezemwo, kuko icyo kiringo umuntu abagezemwo nicyo gitegura ikindi yimirije kujamwo. Icyo ugezemwo kibaye kibi, sha n'icyo uzojamwo ni hatari. Mw'isi y'impwemu n'ibiringo bitatu, kuva ku kuremwa gushika mu gihe c'amaraki, ni ukuvuga hari ubutware bw'Imana Data mu masisiteme canke mu mikorere itandukanye. Igihe ca Adamu abantu barongorwa n'agatima muntu yari Imana. Igihe Imana ihamagara Aburahamu, ikamuhamagara mu gihugu, imukuye mu gihugu cy'Uri Bukarudaya ngo bagenda bunguruza amahema bageza ahantu hitwa Iharani, ngo Imana iramugomwa. Mu kumuhamagara iramubwira ati Aburahamu, va mu gihugu cyanyu no mu muryango wanyu no mu nzu ya so, uje aho nzokwereka nanje. Imubwira amajambo indwi akomeye: nzoguhindura ubwoko bukomeye, nzoguha umugisha, izina ryawe ndarigire rurangiranwa, n'abandi bazogira umugisha ku bwawe, abazoguhezagira nzobahezagira, abazokuvuma nzobavuma, kandi muri wowe niho imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha. Aburahamu ngo ataravyizera, Imana imuharako nk'ukugororoka. Imana niyo yakora mu gihe cyavugishwa n'Imana kugeza ku gihe ca Maraki. Kuva muri Matayo, kuva Yohana avuga ubutumwa, Yesu akigisha ubutumwa bwiza bwo kwihana, cyari kiringo ca Yesu Imana Mwana. Icyo gihe Yesu yaje yitwa Imanueli, Imana ibana n'abantu. Ni imyaka 33 gusa, hanyuma kugera umunsi aduga. Guhera umunsi aduga rero kugeza iyi saha, hari hatanguye ikiringo ca mpwemu yera. Nicyo gituma duhora turirimba ngo kuva ku munsi wa Pentekote ukageza n'ubu umuriro wa mpwemu
mpemu yera uracariho kugeza n'iyi saha. Kugeza n'ubu umuriro nturazima, urabandanya urandagata, naha iwacu urimwo. Abavyumva mwese nimubishingire nawe muvuga muti amen. Kugeza n'iyi saha, reka sha twibandanirize bene data, ndababwira uko mpemu yabizanye muri cewe. Umva, hari intambuko zitatu umuntu wese yemeye kuba mu bigishwa ba Yesu acako. Intambuko ya mbere ni ukwihana. Nibwo butumwa bwiza Yohana yaje avuga, na Yesu nibwo yaje avuga ati mwihane kuko ubwami bwo mwijuru buri hafi. Intambuko igira kabiri ni ukubatizwa mu mazi menshi. Ivyo bikurikirwa n'umubatizo wa mpemu yera. Nagomba ndakubwire, ugahusha shauri yako ni ngazi zitatu: kwihana, kubatizwa mu mazi menshi, no kuzura mpemu yera. Umunsi Yesu aduga mu ijuru akigomba kugenda, hari aho yari kumwe n'abigishwa biwe, atangura kubabwira ati bene data, ivyo babavyiza nuko nogenda, kuko ni ntagenda muzoba muhomvye. Atariko reka ngende, ninagenda nzobarungikira umwitsa, azobana namwe, azoba muri mwebwe. Uwo abisi ntibashobora kumuronka, ntibanamuzi, ariko mwebwe azoba muri mwe, azobana namwe, mbere azokwabira ku vyanje abibamenyesha. Azobana namwe, yavuga mpemu yera. Umunsi aduga rero akoranye nabo ku misozi itewe k'imyelayo, bayise umusozi wa Elayono. Babona arahindutse, bamubonamwo ibidasanzwe, kandi ko kumwana ntabegwa ku muvyeyi agomba agenda musige. Iyo agiye barazegana kajana, abatarama ati mwarimu ugomba ugire kudeta, ugomba twiganzura abaroma ugarukane ingoma y'Abisirayeli. Tumva sikilizeni enyi watu wangu, si vyanyu kumenya ibihe data yashinze. Ivyo nibangagiwe wenyene, ariko mva muzohabwa ubushobozi mpemu yari yabaza ko muzobivyabona rero vyo kunshingira intahe i Yerusalemu ni Yudaya ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Umva, sinzi ko ivyo bintu muvyumva. Yararira kubabwira ati mwebwe muze mugume i Yerusalemu, murindire hari ikintu data yateguye, ntimuze muhapfe mutakirose. Mbega iri jambo mwaryumvaga yemwe? Muzohabwa ubushobozi mpemu yera niyabazako. Nukuvuga ngo mpemu yera atarabazako muri abantu nk'abandi, mpemu yera atarabazako muri abanyedini, muri abishira hamwe, ariko mpemu yera niyabazako muzokumva ibintu bihindutse. Hari ububasha buzobinjiramo, si urumogi muzoba mwanyoye. Umva, mpemu yera niyabazako muzoba abandi bantu, hamtakuwa watu wa kawaida. Oya, muzohabwa ubushobozi
aho rero niho abantu b'Imana batandukana nabo mwese. Abanyedini nicyo babuze. Umva icyo tubarushije n'ubushobozi bwa Mpwemu Yera. Nagomba ndabatangaritse, ufise abana batarigira Mpwemu, ukagira abavyeyi batagira Mpwemu, uzoba ugowe. Urambaza jewe nzogushingira intahe data atarakizwa. Niho hariho abantu bari babi b'abavyeyi, jewe vraiment nifise data agoye, ariko aradukubita akantu gatoya, yadukubita kujya bakubita inzoka. Nimwiyumvire namwe ahagaze aho jewe ndara mwisekuru ngo mpinduke umukobwa, ndagwiramwo urwo rusekuru kuko yatuvyaye turi abana batandatu, abahungu batatu, akama tukamama ngo sinshaka ubwo bushuri, adufaza akadukubita ngo ariko icoma agakobwa. Nane ndavuga nti ariko jewe noba umukobwa gamana noba nduhutse inkoni. Ngandubiza urusekuru ndagwihambagiramwo yo. Abantu tukiri kumwe mu vyigwa mu cigwa nibabinyereke nabi. Imana ibahezagire. Ivyo nzobigarukako. Umva ico ndiko ndavuga. Muzohabwa ubushobozi mu bintu bubafasha ibintu ibi bitatu. Ikintu ca mbere yavuze ngo muzohabwa ubushobozi bwo kunesha icaha. Hajya kameremere y'umubiri y'umuntu niyoroshe bene data, kameremere y'umuntu niyoroshe. Umuntu bamukoreye ikimoko nticyamuhinduye, umuntu bamushize mu gasho, agasho nikamuhinduye, umuntu bamukoreye karashinikove ntiyamuhinduye. Ntibishoboka, kameremere y'umuntu ntibishoboka kiretse iyo yakira ijambo ry'Imana ririmo ubushobozi bwa Mpwemu Yera gusa. Aho honyene Yesu yavuze amajambo akomeye, ariko abwira abigishwa be yababwiye ati muzobamenyera ku vyo bama. Ivyamwa igihe yaza mw'isi yasanze ibinyedini bitandukanye. Mu nyigisho ziwe yaje ariho umuganga avura imitima, asanga abanyedini gusa batagira ikibanza, badatinya gusambana, badatinya ubwicanyi. Arababwira tumva ndababwire, ijisho ryawe niryagutsitaza, jewe ndi docteur, kandi burya docteur niwe yopera. Umviriza jewe nka docteur nibaryopere barinogore vyokubera vyiza winjiye mu bwami bwo mw'ijuru ufise ijisho rimwe akuja muri Gehinomu ufise amaso yose. Yerekanye yuko hariho abantu bacumuzwa mu vyo baraba. Ukuboko kwawe ni kwagutsitaza, kuko hariho abantu bafise amaboko bagenda bakabakaba bakorakora. Mu kuboko niho abantu bahindutse amazina, bahindura ibiharuro. Ni kwagutsitaza, nibakwapere baguce. Vyo kubera vyiza kwinjira mu bwami bwo mw'ijuru ufise ukuboko kumwe hako winjira muri Gehinomu ufise amaboko yose. Nguwo muganga mukuru ariko arigisha, yarakora ibintu bidasanzwe. Hari abantu bigishije bavuga ngo igihe Yesu yaza ngo yaje ngo bari barasize ngo irembo ngo mrizocamwe Mesiya, ngo bategura n'intebe ngo yiwe. N'umuntu umwe yavyigishije, sinzi aho yabikuye. Umunsi ngo yinjira mu rusengero
ngo acayicara kuri iyo ntebe n'ibindi bitabo bivuga mugabo ngo umusanze wende ngo acamuzanira igitabo umuzingo w'igitabo ngo asome ariko arasoma yahereye ku ijambo ngo umva mwemu wohoraho ari kuri jewe niwumva mwemu niwe akora ibintu bitarimo esheke. Reka mbandanya. Yavuze amajambo kamere y'umubiri ni mbi. Hari ahantu imisiyoni imwe ngaha mu Burundi muri Pentecote umudiyakoni umwe yitegereje abakozi b'Imana ariko arabaraba ngo ibyo bida ngo ibyo bipastori ngo wakuramwo rumwe ngo abari ibyo bida byabo. Erega nimwibaze ngo abatarimwe mpemu yera barakunda abakozi b'Imana eka ngo abari ibyo bida ngo wakuramwo rumwe kandi ari umudiyakoni kazi atarababwira. Hariho abatanu baca mu nzira yabamwo atashe azabwira ati ndabinginze nawe yari umupfakazi ati ndabinginze muze guca iwanje munsengere bakozi b'Imana nimwava ku ruhimbi muze guca iwanje munsengere ndafise umutwaro bati nta ngorane. Abakozi b'Imana nabo bumvise bo basengera reka karubutse nasi cyo bahamagariwe reka rero bagende banyaguhabwa n'Imana ngo bashikeyo basanga yateguye ibyo kurya byiza none ufise amafaranga gatata ariko hari ikintu kiryoshe abakozi beza sabize teologi. Urumva teologi yaratwononye twibagira teologi nkuru tuja mu bintu bitari byo ariko teologi tomaye ni teologi yigisha abantu ngo buzure mwemu yera. Ntabari afise mwemu yera ngo bashike atarabakarabisha ati rego rero nimubandanye aca arikumira. Umukuru muri bo inararibonye acaja muri mwemu. Kuja muri mwemu sitakita kisharabaganda oya niba babeshe umuntu araja muri mwemu atavuze ngo takita kisharabaganda atanyiganze. Amena. Atarabwira ati umviriza dusengeremwo nizi ngorane z'uyu muntu kuko murabona tuja kure kumbe ni mpemu yabonye. Senga ati kandi dusenga twese ni jewe ndangiza tangura wewe jembo wa gatanu reka senge. Bibiri ivuga ngo musengere muri mpemu ariko arasenga uwa mbere araheza uwa kabiri uwa gatatu uwa kane araheza nawe atajamwo arasenga avuze ngo ame. Bari bafunduruye basanga urubeba runini yarukanura rurika kwizanja rukura turumbura amaso ruraraba we hari wewe ubijya wafunduruye rutariko runininya rwahakwa kungana n'urukwavu ruturumbura amaso kandi rubona. Baca bahamagara wa mudame bati ngo hano ibi ni biki. Atarahinda agashitsi nagomba ndababwira iteka dufise ikintu turushije abandi ni mpemu ari muri twebwe. Haleluya. Uwo mpemu numurasanga umufate now numuya aside ngo bikunde kiretse igihe kiwe cageze. Hewe tinukuri mbabarira atarahinda agashitsi yibaza ibyo ari byo ngumviriza rero ngo reka basindondera ibindi byo kurya atoya ahubwo avuga ibyo ari byo. Baramubaza ati nukuri Imana mbabarire Satani yanteye ni munsengere nari nashizemo aside. Kamere mubiri nimbi muzohabwa ubushobozi bwo kunesha icyaha. Nta wundi muti naho wabatizwa
abazwe mu mazi menshi akeneye ubushobozi bwo kunesha. Cya kabiri, ubushobozi bwo gushingira intahe Yesu. None siko yavuze ngo muzahabe ibyabona byo kunshingira intahe, kuvuga ibya Yesu uko biri. Bene data basigutse, murabyumva neza, kuvuga ibya Yesu uko biri, nta korosha, nta kugabanya, n'umurongo ugoroye, ntukata, nukuvuga ko icyaha ari icyaha. Ibintu twajyamo n'ibintu bitomoye, n'igisota gikomeye twakijemo tukizi, twarashishoje, turamenya ko gifise amategeko. Nta kwiba ni nta kwiba, nta kubesha ni nta kubesha, nta gusambana ni nta gusambana, nta bintu by'amanyanga, kuko naho wogira amanyanga ntiwohenda mpwemu yera. Emwe Dawidi yari yabigaragaje kwera. Nugushinga intahe. Yesu yavuze amajambo akomeye ngo uzogira isoni akavuga ibitari byo. Hari hatuteganiye, erega amaherezo y'inzira ni mu nzu. Naho mubona turi ngaha turafise ahantu urande bikomeye cyane. Umve rero bene data, muzohabwa ubushobozi bwo kuvuga ibya Yesu, tukerekana ukwatura kuzima. Niko Bibiliya ivuga, kwatura kuzima. Mbega kwatura kuzima si ukwatura ibyaha, kugaragaza icyo turimwo, abo turi, nta kubinyegeza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo mubwire umugororotsi. Iyo ni mesaje ku bantu b'abagororotsi, ngo mumubwire ko azomererwa neza, ngo kuko azotungwa n'ibyo ibikorwa byiwe byamuce. Haleluya. Sinzi ko mwabyumvise, bibanza kwamuza, bibanza kuja habona. Iyo bavuga kwamuza, reka nabivuge mu nsobanuro zibiri. Kwamuza ni iki? Hari igihe nk'umuntu aba afise umugore wiwe cyangwa umuntu wiwe asara, bitaraja habona cyane, bikaza birabera mu nzu, hari mu nzu bikamufata agahwamikira, bikamenywa nawe ari wenyine. Ariko hagezaho mu isoko n'abantu babona bitanguye, baca bavuga ngo ngwiki, ngo byamuje. Nibyamutse. Reka mbwira mesaje abantu babijemwo, abantu babyinjiyemwo, binjiye muri ibi bya Yesu, bakiriye amajambo y'Imana. Nimwakira ubushobozi, reka byamutse. Niwashaka ubitsire, padomete sans risque. Haleluya. Nta mwuga utagira impanuka, sirimo umusoda gwa ku rugamba, sirimo shoferi yicwa n'imodoka. Nibyamutse. Ba Stefano barabizitse, byamutse. Ba Yohana barabizitse, byamutse. Ikizira ni kizira, guhera hejuru gushika hasi. Haleluya. Nta mwuga utagira impanuka. Byamutse. Iyi ni isobanuro yo kwamuza. Iyi kawajyamye cyane hajya muci, bakavuga bati yo, bijya byamye biba byamuje, ni byamwa byabyo, dushaka bibanze byamutse, ukabigendera aho uri hose. Yesu nashimwe. Banyeshuri muracyakurikiranye? Seansi igomba irangire, muracyakurikiranye? Sawa, murabigishwa beza. Ubushobozi bundi
ubwa mbere bwo kunesha icaha, bwa kabiri bwo gushinga intahe. Oya sinabasigira akantu karaho. Umukristo wahandi imurengeza mu akarere acarahazi, n'umukristo abakujyaga muri village ya Gatanu. Uwo mugore yarakijijwe, yakira n'ubushobozi bwa mpwemu yera. Hanyuma rero akaba ahantu irembo n'umuntu wo mw'idini raho, yigishijwe n'umuteoloji akomeye cyane. Hanyuma rero akama mwitegereza uwo muri iryo dini, akavuga ati basha none uyu mugore ahubwo ntiyocumura wewe. Akamugerageza. Umunsi umwe atuma umwana we ngo genda umuntirire isahani y'idisi, arayimutira ayimuhaye, aca aragenda arayimena, azana igipande ati mushire, nawe acaca ngo arabe ingene acavuga. Ayimushiriye, umwana w'uyo mukizwa ayakiriye, azavuga ngo ma ngwe bayimenye. Acamufata ku munwa, oya ntaco nta ngorane, reka nawe yari kukumenekerako, kandi ga mwana umenye ko urya ari mama, umubanye niwe muryango w'umwana, reka sawa. Niya kabiri gutyo, niya gatatu gutyo, niya kane gutyo, niya gatanu gutyo. Abona banza umurishira ku munzane, mwishire hamwe urabe nawe. Hanyuma bandanye none uwo mugore ataravuga ati reka ndagutuma ikindi kintu, genda umutire ibido canke ijerekani. Murayumva? Haragenda ati mama avuze ngo mutize ibido avomeshe. Ataragenda aravoma, avomye acarayicurika, arondera umusumari munini, arayihubagura munsi nk'intoboro 50. Ataramuha ngo mushire. Ataraga ati ubu hoho ntagera adacumuye, ntagera atavuze nabi. Yaratumbere ngo amwagirize ko ari umuntu nk'abandi. Niba babeshe uri muri twebwe arutore mu bese semame. Urumva ati nuko ayijanye acarayisuzuma kuko arasanzwe amumenyereye. Ngo mama ngo kandi aba bana acagenda ariruka mufata toya mwana, reka ntucumure, aha nopfa niwazosigara kureze mwana wa umubanyi niwe muryango, kandi twebwe turabakizwa, agakiza kaduhotorera abapagani badashoboye, nuko ariko kandi tubishobozwa na mpwemu yera. Reka ntaco, Imana izoduha iyindi. Wa mugore ariko araraba yiteguye ngo bakamarane, aza yumva aracumiswe, atangura kwiyumvira ati yemwe nk'ubu twopfa, jewe ndabona jewe sinojiye urya mugore agiye, kuko jewe padiri ntiyanyigishije ibi bintu, nkuba yonkubita noja hehe. Acagenda ariruka, arashika ati mwene data oya mbabarira, ahubwo njana aho wakuye ibi bintu bigushoboza kudacumura nk'uku umuntu akugerageza ukanesha, njana iwacu ntabiriyo. Acamufata ukuboko aramujana imbere y'Imana, aba aramurovye. Umva ikimenyetso ca mbere cerekana abantu barimwo mpwemu, si ukuvugishwa, nukunesha icaha. Urumva? Nukunesha icaha. Ata umuntu w'Imana, Imana ishimwe cyane. Ubushobozi nabwo bundi nubwo gukorera Imana, ubushobozi bwo gukorera Imana. Mbega ahantu ndahavuga iki? Hari ibintu twigisha abantu ukamenga uri kurabakorako, ukamenga uri kuzana urwango. Niwigisha abantu bakizwe sawa, ariko babwiye gukorera Imana. Jewe ndafise ibintu vyandiye,
iwacu hari umugwi witwa Bumamuru ukina mu Cibitoke. Iyo uramuziza gukinira hafi iwacu abantu baratanga amafaranga n'amatika gahera. VIP barisha 5,000 abandi 1,000. Mugabo iyo hageze mu gushikanira Imana ijana kandi ibyo dufise ari bisige. Nagomba ndabamenyeshe umuntu ugira ngo akorere Imana atari ubushobozi bwa mpemu yera ntibikunda. Yesu umunsi umwe ariko arigisha ibyo mu bwami bwo mu ijuru. Hazaza umusore w'umutunzi aramubwira ati ndagukurikira uja ati nkora iki kumva ubu bugingo ndimwe buzompererana nkora iki jewe ndatunze ubu bugingo turimwo buzohava bushira kweri. Rega hajya tuja kwa muganga ubugingo buba buriko burashira kugira ngo ntibushire. Jana muri Kenya, jana muri Kira, twese aha dufise ubugingo bushira. Mugabo kandi abakizwa barimo ubugingo budashira. Imana ishimwe. Hajya tuja kwa muganga ati ubugingo burashize ntibushire nyarukana kwa muganga. Aravyigisha ati uzohava bushira kweri. Mwarimu nkora iki ngo nze ndago ubugingo budashira? Ati witondere ibyagezwe. Jewe narabyitondeye guhera mu buto bwanje. Ntukiba ati mwarimu jewe aho ubona sindiba nta n'ikaramu mu ishuri nta n'umuzungu ndatembereza. Iyo ni trisheri rero. Aya abahinga bavuga ngo Yesu nk'Imana ngo yacamuraba akamuraba akavuga ati nivyo ntiyivye koko. Ndukibe Yesu ndiba kuva mu buto bwanje. Ntugasambane jewe ubona sindasambana. Imana bikamuraba ati koko ntasambana. Nduvuga ikinyoma ngo wagirize ikinyoma mugenza ugirire mentanya ati mwarimu jewe ubona kuva mu buto bwanje urashaka kubaze sindavuga ikinyoma. Ego ni ego, oya none ikintu sindabimeshera umwana oya. Tuvuganye ukuri uwo muntu yari umukizwa atarasambana atariba ataravuga ibinyoma. Ariko rero reka rero amushire ku munzani ukomeye cyane. Atumviza ugomba kuba gahore, ugomba kuba nta makemwa parfait. Umva genda ushore ibyo ufise ubikabira boro uteka unkurikire niho uzogira itunga mu ijuru asema Bwana wa majeshi. Mwarasomye ngo yaciye agenda babaye ngo ko yari afise itunga abantu benshi umutegura aho nyene. Ariko iyo mpemu yamanutse, iyo mpemu yaje akwereka ko bucubisika ukabitsa ubutunzi aho ibisuma n'inyenzi bidashika. Ndiduharanire kwigisha abantu gutanga tubabwire buzura mpemu nibuzura mpemu. Rafiki yangu ibintu bizogenda neza. Mpemu yaje akaza ari mpemu yera. Reka Imana ishimwe cyane. Imbere kurangiza ngomba ndakubwira ikintu. Mu mateka y'isi abagize ikimazi n'abantu baba bari mu mpemu. Murasoma murabe guhera mu itanguriro kugeza umwami avuga mu gihe cya Yosefu ati twabona hehe umuntu nk'uyu ari mu impemu y'Imana. Mu ntara zose twamubona hehe nawe undi akwiye guhabwa amabanga yaba leta nayibwira nese ndayibwira nti ugaha abantu amabanga abatari mu mpemu bazogutwarira nabi, bazokonona,
bazogirira nabi abaprofeseri batarimwo mpemu, barica n'aba abana bigisha. Attention, yemwe abanyamabotike, abantu bafise ubuzi batanga, raba buha uzohomba, bazokwiba. Mwabakozi mufise abapatro batagira mpemu, bazobicira amateka. Mwabakobwa mwe, mwabahungu mwe, kamara k'amagambo ni Nabuja wa Yosefu, ariko impemu yari muri we yamubwira ngo stop. Haleluya. Mbega muri aba bantu twabona hehe umuntu ari mu impemu y'Imana, kandi umuntu ari mu impemu y'Imana yashinze intakatura akabimenyekanisha. Kujya kwatura kuzima ni ukwerekana igihugu cy'iwanyu bwite. Tubona iyo dushingira, iyo turiko turashingira ubukwe, umwanya mukuru usumba iyindi, ni hamwe tukubaza ngo uremeye, ni hamwe tubaza ngo uremeye kwakira naka ngo abe umufasha wawe. Avuze ngo ndabyemeye, niwo mwanya mukuru. Ariko avuze ngo oya, nukuri ntitwoshingira, biba byanze. Ariko avuze ngo ndabyemeye, aba yemeje kwimukira muri uwo muryango. N'undi muhungu yari amufise kw'igizigiti gatavuga ati emwe aramutahiye. Iyo dushinze intahe tukavyemanga, abadayimoni bacavuga ngo ijuru riramutahiye. Haleluya. Leta ya Repubulika yo mw'ijuru bagaca bandika uwo yagize ingorane. Hari igihe igihugu cy'impemu kivyura greve, kikavyura greve ati nituvyemera, nituvyemera. Dawidi arimo mpemu, burya mu buryo bw'umubiri ngo kari gatoya, ariko mu buryo bw'impemu yari Imana inyegeye muri we. Byari byavyusa ati no, iyo ntakebwa jewe ndavyumva, ndumva ni uwo mumpa. Ariko aragenda natize igisata, nataciye muri isikamu, ariko Imana yaramukomanda. Hariyo komanda mukuru yamubwira ngo aso progresse. Haleluya. Ya agenda kwa Goliath kwavuga ati iyo ni tactique inkoni, mbega mbayimbwa. Ariko Imana yariko iramukomanda imubwira. Ari ahantu n'ishuri rya Bibiliya twari tugeze aho hantu turiko turiga, umuprofeseri umwe aravuga ngo interrogation non avisée, ngo ni kubera iki ngo Dawidi yatoye amabuye 5 y'imburungu. Twigana n'abanyeshuri 12 ndavyibuka aho hantu. Hanyuma rero Imana irandongora, kandi ico kibazo ko kabazo n'ije na gatoya cenyene. Nagiye guseruka ahantu hanjana muri Bibiliya mu gitabo cya 2 cya Samuel igice cya 21 guhera ku murongo wa 15 ugeze kuri 22. Urumva ngo mu gisagara cy'Igati, mu muryango w'abarefa uwo Goliath yavamwo, ngo hari abandi bantu ibijeya bindi bine. Kimwe cyitwa Ishubi Benob, ikindi cyitwa Safu, hariho n'ikindi ngo cyitwa Goliath bavuga ngo yoba yari muri umunawe. Hakaba n'ikindi kigamba ati cyari gifise amano n'intoki 24. Urumva ngo kwizera kwamubwiye ngo abo bane na Goliath kwari ibigabo by'ibihizi, reka ntora amabuye 5 kugira ngo ibuye rimwe rijane n'umuntu umwe. Haleluya. Ariko ngoma ndababwire nararyohewe cyane. Profesor acarampa amanota aranyongera n'ayandi. Imana yari yateguye yuko nzobigisha iyo umuntu ari muri mpemu yera nakugerekani rimwe. Nagoma ndababwire ngo amaze kumutera iryo buye rikamugema, ngo yaba yaciye abwira abantu ati bajeko cyane cyane bijya bigambati. Ku murongo wa 22 ngo bavuga ngo yaravyishe rimwe. Umuntu yuzuye mpemu nta gutera igihusho, nta
bita esheke. Esheke tuyigira ko tujyana mu mubiri gusa. Nagomba dusenga Imana. Mu gihugu kimwe baravuga bati ntitubyemera. Hajya Daniyeli yatabagwa ngo n'igihugu kimwe cyagize greve. Abanyapolitike barasukana baramuhenda bahenda umwami. Ariko ngo mu gatondo zindutse ati Daniyeli musabye w'Imana nzima. Mbega ya Mana yawe yashoboye kugukiza. None iwabo ntibari bagi n'icyari cyavuye greve. Daniyeli apfe Imana toya ndabibona. Daniyeli apfe bijya bigabo kandi biramuravya. Oya ndabibona. Umwami w'icyo gihugu yari yasinye. Umwami w'ijuru n'isi nawe arasinya. Haleluya. Ngo bagize bamuterereyo marayika amusangayo. Abandi bavuga ngo namba intambwe zaravuga. Ngira ngo marayika avuga ati mwantambwe mwe. Ako naga commentaire kaje we siboni mwantambwe mwe. Uwo bahigikogwa mwogikora. Uwabaremye arabaha igikorwa naga commentaire kiwanje. Tego twogikora nindagomba kuduha igikorwa ni Imana yabaremye tego ego il faut exécuter tout ordre de ton supérieur sans hésitation ataguhiga Imana nuko mu gisoda huga ameze ego tisawa ariko turashonje dushaka kujya toya nimishogo batuguhe Imana igomba kubambitsa umuntu n'umuntu atamenyereye ubuzima bwino. Iyo ni commentaire yiwanje. Nukuri ntacyo tumugira. Mwantambwe mwe mushonje nimusonze mwigumye turaza kuronka kuko ugiye kuri misiyo y'uwakuremye naburicaguha bamuteye ngo yarayeyo ngira ngo zaramubungabunga. Urabyumva neza umwami arategeka bamukurayo. Haleluya. Ijambo ryanyoheye yaciye agera bati zangira ngo iyo bari mu mahoteli bariko baraceza rumba ngo la mission est possible. Umuntu ari mwamwe reka umuntu ari mwamwe aranyerera niyo umufasha guca mu myanya y'intoke tuzure mpemu. Ewe Daniyeli sha baje babona aho bari namba bari muri ndomboro ya soro ntumbatse bibaza urasubira reka baje babona ati mbe muzi n'inkuru Daniyeli ariho kandi mu mwanya mutoya mutapata cha mtema kuni. Wamenga ndababona baje babaminye babajanye cisha umwami arabatumye kosha mwamubeshera mugira ngo n'umuntu asanzwe. Umuntu ari mu mpemu umuntu asanzwe. Haleluya. Barabajana wamenga ndabona rikamuga cishaho wenda guha imiliyoni 2 ahubwo kigenda abasoda bagufasha ntumwegere nukuri urazi ko twasangiye akayeri urabitse nukuri basi tuma mujana jewe abana n'umugore basigara abasoda bakwifatiye bari kuri misiyo y'igihugu reka mazu mwamategeka bazana abagabo bamuretse abagore ndetse n'abana babo babajugunyira muri Gwagobo intare zirabakenjagura. Abanyamukozi bambere bitwa abakristo n'abatagira mpemu barakwegera imiryango bagakwegera ishengero bagakwegera igihugu. Ariko none Imana yaraduhaye mpemu abumvise amajambo mukongera mukayizera Imana yamwijuru bahezagira. Ikibazo mbega mwarahawe mpemu yera igihe mwizera twari bwana vyumve ubu rero mugira mu vyumve namba bijagata tugira tuvyumve. Ni bande bagomba kuba bemewe wongere buzure mpemu. Hariho ibyabizibiye nimwuname na komanda baramukubitira isari cyawo gofere dusenge Imana ayiwe dusengera abantu
bagomba gusubira kuzura mpwemu yera. Amen, 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 amen. Hehe, nyaruka, nyaruka, karibu, karibu. Mpwemu yaratanzwe, mpwemu bushobozi, mpwemu yera ashobotse abantu. Yo, reka dusenge Imana we, tubasengere batandukane n'ayandi mahanga. Ya kuva ku munsi wa Pentekote ukageza n'ubu urabyumva neza, umuriro mpwemu yera uracariho, uracariho. Ego basi, nyaruka, nyaruka, nyaruka. Ego, ego. Naho, ego me fukama muri. Fukama muri. Kuko kw'Imana kurabasanga. Reka duhe kaze umwungere abashire mu biganza by'Imana. Karibu. Haleluya. Duce bugufi, umuntu wese ace bugufi imbere y'Imana. Nta ubuze ico yaronse muri aya majambo. Amen. Amen, amen, amen. Mwami Imana data wa twese, Imana yera, Imana igororotse. Haleluya. Imana yera, Imana igororotse. Imana yisakaye ubwiza n'igitinyiro. Imana yacu. Haleluya. Muri iki gitondo turaronse ijambo ribaza umuntu wese aho yakira agakiza, aho yabatizwa ko yoba yararonse mpwemu yera. N'ikibazo umuntu wese muri iki gitondo agomba kwishura. Amen. N'ikibazo cyo kwishura, n'ikibazo cy'ubushobozi, n'ikibazo cy'ububasha, n'ikibazo cyozoshobora guhagarara neza imbere ya databuja. Haleluya, haleluya. None rero Mana, aba bantu bawe ngaba baje nka kumwe wavugisha Yoweri ko mu minsi y'iherezo uzosuka mpwemu wawe ku bari n'umubiri bose mu izina rya Yesu Kristo. Ariko bigeze ku munzane babona ko batabereye ubushobozi bw'Imana bwoshobora gusukwa ku bugingo bwabo, baragomba kubanza kwatura ibyaha. Haleluya. Hari ibyo bakoze, hari ibyo bagendeyemwo, hari ibyo basubije inyuma, hari ibyo baboshe, hari ibyo bagose bari mu rugendo, barazazanirwa mu izina rya Yesu Kristo. Imbabazi z'Imana nizimanuke ku bantu bawe, amaraso ya Yesu niyongera beze kandi aboze. Imbabazi z'Imana nizibamanukeko, ubwoba bushire. Benshi bagenda biraburaniwe, benshi bagenda bicurikiriye, benshi bagenda bazazaniwe kuko mpwemu yera ntararonka ikibanza. Reka mpwemu yera agaragaza intege nke, reka mpwemu yera agaragaza aho inzigo yimye, reka mpwemu yera ahishuraho ibyaha byinyegeje, reka mpwemu yera ahishuraho inzigo yimye, reka mpwemu yera asebeye ibintu byose bisesangure, abantu bose bagaragara bari imbere y'Imana ko batabereye ubwami bw'Imana. Hanyuma y'ibyo imbabazi z'Imana zimanuke kuri aba bantu b'Imana. Urakoze nyakubahwa kugendeye ishengero ryawe, urakoze nyakubahwa kukoresheje umukozi wawe, urakoze nyakubahwa kuri kuragendagenda ngo uharire abantu bawe. Imbabazi zawe nizibe ku bantu bawe. Yesu Kristo, tabara imitima iciye bugufi, tabara imitima iciye bugufi, tabara imitima iciye bugufi, tabara imitima iciye bugufi. Reka imbabazi zawe zisendanishe kuri aba bantu bawe Mwami, bongere bemerwe n'ijuru
Mana urakoze, turabigushimiye kuri Imana yuzuye imbabazi n'ikigongwe. Turabigushimiye ko wavuze ko utazokwirukana uwuja aho uri. Turabigushimiye kubagiriye imbabazi, natwe turabaherekeje i Gologota. Nukubemere, tubasengeye gutyo mu izina rya Yesu Kristo umwami n'umukiza wacu. Amen.